afise umwana umwe ku mugongo afise undi mwana mu kuboko hamagaje akubwira ngo mpijana cyangwa ngo ngurira igitumbura cyakarungi ku mwana wo kumva muri wewe swatagashavuka wowe uri kuvyara abantu udashobora no kubagurira igitumbura udashobora no kugira iki muguri mwanya kwimvira uti utekereje tukavuga uti mukabona n'abana bavutse gute habaye iki byagenze gute donc ravuze abo bana kubera abantu yuko bari sensible ku bana bien sûr acagenda kurungi ku mwana tigenda usabe wewe uko je ni nagenda baca bantuka ngo kwiko utari kurakora kubera ko utari kurakora donc rero nico information quelque part barayifise babati umugabo turaryamana ntitwikingiye ivyo byo guharura ngo naruka mu bihe nari gihe bigucanga n'uwize n'ukora ahantu biragucanga donc bararyamanye inda yinjabwa umva hari gihe kujya unya ariko no sundi mwana agasanga afite indinda umva yinje man wo uvyo ntivyo kwiyumvira ngo ufise amadate ngo ovulation ngo no munsi ngo hama ngo ushaka gusoma muri ivyo vyumvira ushonje uri mu mazose ndarahe umva umugabo ntumushizemo twe nk'abantu twama twaciye nk'ubunye mu gisyo hari udumva abagabo nawe natwe ni mudushiremwe natwe mudushiremwe nyine ariko abice kwimarigara donc urumva usanga saa 3 bice hajya baborewe deje nukuzo je masite indani barikorosa ingurube na burya buboro ubuntu buyayura umutwe ugasanga piyagiye rero atashe ashika musimbira ko gucyo onye kandi agiri mwitege ngo ajya mwankire ngo bagwane n'ibikini nayo bavuga ati shaje ndatinya ataka ngo shano mubwireje kuma 50,000 ndambwiye ikingi urasara mu mutwe okay basi nta nayo amahera ucagujije ko ntayo gira ukoreshe umugambi oyo caguje ko 2000 kandi kurabiryohererwa ngo yarose kuri mark est-ce que peut-être nos yavuze ntavyo ahuruzi kwigituma babimanura 18h ko yagiye batahe papa sike ngo bacatora ibindi ahantu biyoye stock yuzuye ni kuya ntibaborereko donc ubahaye umutahe wa mutahe bacawugure mu cyo bafungura n'abana bazogenda bafunguye mu gitondo upa ako bafungure mu ijoro no mu gitondo hama mu gitondo cagura la moitié uri mukirisu kandi ucugenda karibu abakunzi bacu abagenzi bacu abantu mugira mu mari umwaka mukurikirana no twatanguye umwaka podcast AgaTorch nukuri mwarakoze gose gutwizera nizere ko natwe urukundo mutwereka ku munsi tugerageza kwigenza nk'abataru kengera batarufisha ubusa rero karibu mu kindi kiyago twarageze guteba ubu turiko turasura gufata ritme y'ubuzima bwa minsi yose tugenza neza aradutwenze umutumire wacu gabasha mama we umutumire ego reka imbere ko nakira umutumire manze nakire odora dukorana ikiganiro mama peshi mwiriwe mwaramutse je no musi natanze microphone ngo batangura bishoboka next time Friday is you maybe you are a guest here you are not a guest in this studio vendredi je n'avyo nabishaka kubako je suppose que tumushasha nga vendredi bitehemwe mumeze neza je twawuzi rakoze kwakunze wacu bashasha musanzwe bigene harababwira ngo mugire like mugakora ko twahinduranya ama post no siri baramukire nje ndabibabwire mugire like guki kare kantu kameze uko kumeze mufitondo bavyishonda twose gira kandi ejo bivamwe mugire twose mugire kaya kaboro kameze kujya konye hama mukagira umunyene mukivyumva mutaravyibagira n'abaraba ku ma screen birakunda benga ntavyo gutapota bihe je ndaba urwa mwa nakubwira wa mu comedy anagira avuga ngo mbona buri kinini buri ndabatera musinaza kuri TikTok tap join live oyagani baratapota baragira like nange kugira like gusa bace bavyo batapota akumaja kama like mesh kuri TikTok anyways baje kugira like commentaire ni mu nyuma bivanye n'ikiyagucuno munsi ngabo kandi mutaragira subscribe taja mu muryango wacu karibu haturakundana tuvuga ivyubaka bidasambura tuvuga ibintu vyiza bigoye
uri umwana mwiza vraiment udese nibwo arumarika ko kantu kuko kubwira umuntu ngo agire commentaire kiganiro rero gitangura uwo murenganije kubera lisansi gira commentaire yagitse ufite ugura cyuvuga cyo nabisigura ngo uvuze ngo commentaire ngo ni apre ngo bamaze kuraba ikiganiro ngo ni hari abandi kango ndi wa mbere mu merayiki nabonye na turabakunda cyane mugabo muheje mvuga ndo ujye ko content yiba yaheje uje muvuga icyo mungutse mu kiganiro kora ko niyo beauty yo kugira amakomantere mavuba yugurura kugira ngo ivyo twavugiye nga muri studio tubibanangirize mu makomantere kwa dase hora bishura chikoma je kunsesa nunga yagari kintu ciza je kunsesa nunga kiyago n'igikuru ego kandi vyubaka kurundi kera barabacita igisumbikiye Dacia karibu muri podcast yacu merci karibu cyane gambe cyo mu gatoki ya kabiri ni gambere ni ya kabiri kirazira ko bafana banje ni ya kabiri gambere rero tutari bwari bwo igambere nyene vyarapfuye vyarahomvye ikiganiro cyaragize je muri remix This your good that moon kibamba sana wa penduru ye era gikino kimwe kuri hari kimwe kirubusa Urana yebi amemisa sivye wewe ntibiragushikira ko arabora cyane gahacu Imana iracagufinisha igambere bibana bisanzwe mugabo yukora ko tubimenyanye kudabudushikira ama remix mwaramenyere turamenyere muri kintu kiyo natural nuko remix sanga igyoshe kurusha original hari nyine baba baravuga ati ndakuvuga iganda bisubiramo kangira twaje kurinda ariko kugira umutima usubiremo oh my god mugabo ugacavuga ati katwiye interval tumaze kwagira ngo twakoze kandi tuzoguma tuvyumvira mugasanga yakabihago n'igyoshe kurusha ya mbere Mba n'ubu deje biba musese mwa musera papa. Oya. Mwenga Wabenga corona. Darose. Ya numva ko Yari yaje yigize umushitsi ameze gutya. Ntagere yiwawe ivuye. Ko warusinziriye unye. Tuyasombe. Gerisianire rero. Nene beba. Urumogi gwebera amategeko. Ya. Phone zacu. Nze mwaka. Urumogi gwebera amategeko. Ejo twakoze phone nfate muzoyibona. Yo rero. Twari biziga. Twari tumeze fo ewa jewe nazidukiye umuntu yabusaramgira fo mbwira nabi. Ewa nanzanga mbabaye Dacia yaraye mu biyashu. Ewa twese tumeze fo vrai. Twe tuvuga suje iremereye. Tugira tubishobora dushaka guhindura na suje. Dutanguye kuvuga. Nta wibutse ko baduse baramutuka. Ngo turazibutse ko. Wala kandi nukuri. Wenzi ko nsata mu mavugo turaza turajya ama behind the scene kamana. Nukuri ngiye tubona gazo tutumeze gutya. Tumezo. Aba babiri baravuze bena nikita uyu ntabwo bavuga ngo duhindure suje twishobora naje nameze uko. Mugaheza kuvuga murambi. Cyo mu gatora sije. Yose nababwiye ntimutore ibintu bigoye kora ko si ndi mo kuvuga ibintu bigoye. Turi ibintu byoroshe. Mugavye ibintu bigoye byaheze ndabivuze. Nabaye ama microphone yaje muze muraza tu. Ani bagiye kuno musegendo ngo ikiganiro. Ego reka umutubire wacu naho nibaza ko benshi uko muradukikira mushaka kwa musanzwe bumuzi kubera ari rya kubera uno munsi ari rya kabiri rya mbere abanze yipresent Wagwan my people simindura meze neza je ku bantu batanzi nitwa Munezero Dacia dusubiremo Munezero Dacia ngahanyivo ngahanyivo baranyitiranya n'undi mukoste quelque part nkaba ndumu mama dubatse mama w'abana babiri Eko mwe baba oziko nubatse kwambonye ko ndumwana mutso nguzotsa ngumukwegara like what Lazimia kachubiri nukuri yabibwiye kumadamuraga yagira gute yagira ko ngirindi yagira remix ndavuga umukwendi bwa ko ambwira ndondera umugabo wozi like kuya wewe ndaga Maze 10 ans najashaka ngire remix nayo anyway donc nego haba aussi ndumu journaliste chroniqueuse musanzwe kwa ivuga kuri televiziyo yitwa Fun Fact ko ni televiziyo bro tuzoyikrera televiziyo yayo
ni kiganiro cyitwa Fun and Fact kiba kuri televiziyo nyene murakitse ego nkaba sindumo activiste akora ibintu byinshi activiste pour les droits de la femme akabarongo ishama gitwa AOR Actions for Women's Rights. Let's go. Remix asinkoze ko tugene remix just na remix for women's rights ego nibaza yuko ngira ngo muri bikorwa byinshi bavuze ukora uno munsi ngira ngo acuza n'imipira ndacuza n'imipira na nagabanije sinduhisha abantu bora tugire na video guturangira imipira hehe barakoze abayirabye umuntu hore yavuye jewe niwo kurikira ego muri byinshi wavuze ukora naye nifuze nibaza ko no munsi igituma nyamukuru twagutumiye ari cyo cyanyuma cyo cyagateka k'abakenyezi ngira ngerageje kivuga muri make ngira ngo simwe ngira remix yauz rero ikiyago twifuje kuyaga je nazo twagutumiyemo cyari cuko kubijanye n'abakenyezi mugabariya bari batishoboye nibaza ko ariko bavyita yego abakenyezi batishoboye muri kino kiganiro cacu duhora dukora ku masije atavugwa ko kenshi amwe mu kirundi umuntu ashaka kwihenda kibaza ngo tiko turubahuka mugabo twevita yuko indero yahaviciki yo kutavuga hanyuma tugasha tuzurana vya bintu gihe cyose jama bigira ingaruka hamiye vyagize ingaruka kabure tuza kubivuga bija vyononekaye kavuga ati nuko ivyo ngo tsaye twabivuze yava ngo rene ngo umuntu akuze ntavyarazi kica kizira okay sawa basi twavyagaraga ko ari abatabizi cyangwa bishkumuna kabigwamo tuvyibukanye na feruje zamazimanitse n'amabara size hasi mu baro kaburimbo yamasize kandi nta muntu afite imodoka atibwira ko umuntu ajabutse risasi kumurindira donc birakenerwa kwibukanya navyo ari ibintu biruti nawe narabizi donc objectif ya AgaTorch no gushiraho ivyo bimenyetso no gushiraho iyo son iryo jwi twibutsa ego rero ko mu bakoreramwo nabantu kenshi twebwe swat twihenda ko canke rimwe na rimwe duhakwa kubaha impanuro z'ibintu mugabo ndi banyuke bwirutivu eske ibintu ari cyo mubwiye ku muntu abonye umumama yikoreye igitunga canke atishoboye mugafise umwana umwe ku mugongo afise undi mwana mu kuboko hamagaje kubwira ngo mpijana cyangwa ngo ngurira igitumbura cyakarungi ku mwana wo kumva muri wewe swata gashavuka wowe uri kuvyara abantu udashobora no kubagurira igitumbura udashobora no kugira iki muguri mwanyu kwimvira uti utekereje tukavuga uti mukabona nabana bavutse gute habaye iki byagenze gute rero ni reality neza ko abantu benshi tutazi kandi kenshi tugize reaction kuri ivyo turiyagisa paraporo ubuzima bwacu twebwe kandi ubuzima bwabo n'ubwi wacu bwinyuranye gose cyane gose rero numva shaka peut-être partie ya mbere tupartage barafise uburenganzira kuri sexualité yabo canke nibikoresho hari abantu swata abagabo babo baritorera cyangwa badafise abagabo barirondera rikirike ubuzima bwabo kuri yo kote ya sexualité barafise ububasha barafise information ngero bashaka kubana zironka naho bizi iyo hari igihe urumva ibintu ngo iyo baje nko kwiga uva nk'umugabo bavuze ngo ntuje kwiga bijya bintu ngo baje kubigisha ibintu ngo vya eliminati numbaza ibintu nk'ivyo babayeho ubuzima bwa gute barafise information barafise ubumenyi barafise information canke barafise n'uburenganzira bwo guhitamwe murakoze kuri iyo sujet kubera abantu benshi nyene batayizi kandi ibintu utabibamo of course yuko atavyumenya ubu ujuja juste ivyo ubona ngaho ukavuga ngo imeza igize nabi ise nabi ariko peut-être ndazi uwo munsi byagenze kundi nabo kwenda ngo yisuje ntibaraba uyirabaraba kuko umva barakiyajisa mu barabara bari turi mu gugu kimwe fo kumenya amakarite babayemo kugira ngo umenye n'ukuntu bafasha nke n'ukuntu ushobora guteza ibisho cyo guca bari imwe nabo nyine babayemo kuko vraiment yareka tubivuge buke ko nabonye barafise cyane ibintu ushaka kutwigisha abantu uvuga ngo uri mu buzima bumeze neza and so on donc bajya madame nko babivuze abantu bakunda kubashoka babonye ngo arafise inda afise undi mwana ko atambukiza cyane ariko atambuki ego nundi mugongo tusa nundi atumye gusaba d'abord ni biremwa muntu nk'abandi bantu bose barafise uburenganzira bwo canke uburenganzira canke nabonye barifuza umugabo iki mabanga yabubatse bakayarangura canke bagahuza ibitsina nundi mugabo simaka miseze ngo babanye vyovyo
nitwogenda ngaho tubeshe rero ugasanga effectivement rero ikice kigorana nuko hari incacenjeramwe abana yitwazemwe indwara deja metro turavuga ati kubusa abana benshi nibiki ikibazo gihari hajya ani n'ukubera ari mu rugo dufate ntiyashoboye kuja nko ku buryo ça veut dire ama méthode contraceptive kubera kenshi na kenshi babibona nabi bafise ama idée reçue préconçue menshi kandi ari negatif bagati ivyo bintu bice bingira ingumba kandi umugore abaye ingumba naho bafise abana 10 urumva bakaca bafise ama idée préconçue urumva ni gake bemera ku abaja ku buryo mebe shanga bwati méthode naturelle aho noja ku buryo nkaca cika ingumba ko nayemvuze ati naho yoba afise abana benshi akaca bona tetrari ho mahotari ya maregle atari canki yagiye kwa muganga bamubwiye yuko habaye ikibazo mu buri wiwe atabona yuko bya bintu urumva duko rero gasanga afise abana benshi ko nyene mere hari n'abandi atabari no mu rugo ari mu buzima bugoye cyane gusumba ari abantu twafasha twekera mu kibenga Tanganyika taraduga sana abantu twarabafasha twahurira ahantu kuri clinic iraho munsi wese gatika jenze kurabaho muba man baba mu mashanti mu kibenga ari ahantu amashanti ataheze ari ngaho tu nyene ndazi babuza amera kubandanya ugasanga nyene habaye y'abantu indani kabisa ariko ubwo uwo muntu nyene haba yasize habazamu canka abantu bariko barakurira amashantier around bacabaga ati aho twotaha ntumbaze muri Bujumbura rirare ngo amaje tumanuka kandi bukeye kubandanya inzu reka turarenga rero bagore babuze iyo baja bakacaza gatirika tuje kurara ngaho muri ayo mashantier afise nako kana canke iki abo bagabo rero mva chabikorako none nyene turagwa hurara kucijama kwa gusuko onye urumva ugasanga bararyamanye kandi urumva muri iryo chantier bashaka kwikingira gute bishoboka urumva ugasanga abaye muri ivyo ugasanga afite abana yasuye kuvyara abana benshi rero aronse nako gataho kabona mwibarabare kwararondera uvya gurisha ntibimugurira ugasanga nico gituma à la fin de la journée usanga ariko rabikombesha ati binkure ko basi kuko bica bimborera ko mwijo sifise frigo ndabirazamwo canke ngo ndabiraze ngo kwisima kugira ntibibore agiye kuba ahantu kuko nabo taba mashanti yasanga baba mu tuntu tw'udushambrete tw'amatafari atagize imvura yatunyagiye yacha bivyondo donc ntashobora kubiraza biza kuvuka acha bihombesha donc ravuza abo bana kubera z'abantu yuko bari sensible ku bana bien sûr acagenda kurungika umwana tigenda usabe wewe uko je ni nagenda baca bantuka ngo kuri kutari kurakora kubera kutari kurakora donc rero nico information quelque part barayifise babati umugabo turaryamana ntitwikingiye ivyo byo guharura ngo naruka mu bihe nari gihe bigucanga nuwize nukora ahantu biragucanga donc bararyamanye inda yinjabwa umva hari gihe kujya unya ariko nosundi mwana agasanga afite indinda umva yindi man wo uvyo nivyo kwiyumvira ngo ufise amadate ngo ovulation ngo no munsi ngo hama ngo ushaka gusoma muri ivyo vyumvira ushonje uri mu masese ndarahe uri masese umwana agira mfirego uri masese rero umugabo akubwiye ati 20 ni 20 urumva kandi cankarose uwo mugabo araguhaye amahera akubonye kwibarabara ariko akugurira ikiyeri kimwe bibiri bitatu wewe mvura binyoye utanguye ku Fiadio la suite c'est ça ikibazo ndiko ndibaza nk'ubonye tu vois nous les gens on aime juger turakunda kujuja cyane biratworohera gose sana kumva ko urafite mwana baguteye inda kandi ufise umwana ku mugongo umwana deja afise umwaka umwe ufise yindinda kubi ngo umuntu wamucira urubanza ngo cyo yumvira nko ari amisi situation ingene meze uwo muhanura iki wewe nta nakimwe muhanura ubura ari kintu mubwira Nena mambwira vraiment abagenzi banje cy'abantu nyene tusimaka abagenzi banje ndavuga ariko none tugende buhoro tuje muri milieu ezi abantu bavyara abana bafatanganye bafise même pas une année de différence 6 mois 9 mois nibiki kandi apana ngo
non plus ngo ufise amahera ngo meshi cyane ngo urashaka kuvyara gutyo onye parce que ubunye umwana arazimvye ujya none nawe urukura mujabara akabara abarundi turi permit turanajije abantu nyene batunze ataje gusaba amahera ngo umurere umwana ariko kaje ukatonda kamajambo like wow donc rero umva nyamba bajya bigira bitwa ngo afise n'ubwenge bwo guharura bwo kugira iki bwo kuja ku méthode kumenya ko ama conséquences secondaires ari juste mwanya muto ushaka kucuhindura ibintu nyene by'ubwenge ako bikabashikira tu ujya none ugira umuhoriki musimureke hari umuntu yambwiye naragiye habona kubwira hariya mu kanyosha ara hejuru ngo hari umugore wo muri kibano yatewe inda n'umutare yaramuhaye 5000 zo kugaburira umwana wiwe umwana yarafise yagira mupane n'inzara amuha 5000 zo kugira ngo agaburire umwana wiwe acamusigira mugabo yinginda okay uko bigenda kose objectif twebwe ni kubw'abantu bose kubwabo bitwa ko bari mu buzima bishoboye no kubwo nabo bari mu buzima bitwa ko butishoboye mugana nyene ivyabo bitore solution novuga nti mwebwe muhora mu baserva mwebwe muhora mu barondera malgré yuko ubuzima bwabo bumeze uko bashobora kugira ibintu nk'ivyo mve nkuru nk'iyo yumvise umenga avuga uti uyu muntu je nacyo kumufasha ivyo bintu biri kuragira nibiki kugira ugira ikintu nk'ico that numva umenga ndakeneye kumenya that psychologie yanyu namwebwe determination yanyu kuganira gute nabo kukumva abo bantu mubaganiriza n'abantu bafite ko ababaye mu bibazo abasanzwe arushe en soi ikintu cyose mwavuze babengano kimutukira babengano mukarira babengano mugiriki n'umuntu yifitiye umujinya n'umuntu atatwenga n'umuntu adashikana mu gutwenga kugira mu baganirize bigenda gute uragenda uka bandushedeje uragenda bukebuke ni igikorwa cyo guhozako pasi gutangura kwavugisha ameze ngo n'umugani ko nawe niko yambwiye baramura ukubonye bakamusuzuguraho bakamutuza bakamana kandi uwo mugore usanga ngo wankura urumogi abandi ngo nanje ndavye ko abundi batubwira agiye kubaha kumashaka murongo abagore babanyura urumogi banywa amatabi abamaraya bagize nte akarababwira intu bamura umvura kubashira ku murongo uravugisha kumakora gutya baturara ukikuhumuraga amakara jare nyarutsa wazanye iki like ni ibintu byo kujya wazanye n'amasabuni yewe ama tugende kugira uganye leur confiance kugira muzovugane mushira hamwe muvugana la vraie réalité urava kuko urumva hari nuravuga utanavyumva like je ndibuka yuko ari umuntu hari ibintu nahora mbaza n'abaganga n'ubu sindabitabura neza naho nagerageje kubitahura ariko ino hatubwanga umwana wanje ngo aragwaye umwana washaka kugwaruka akanga kumutwara kwa muganga ngo yaye ngo ibinyi babigira mu Kirundi wenye nashaka kumukora n'ubu 2025 kandi ndayimaze mu myaka 5 association yatangwe 2020 ubona umuntu aragwaye ariko abaganga tukavuga ngo ndakurihire umuganga wa bien murikira va muri ngo habarandoze ngo kandi ngiye kwa muganga ngo ncamfa ana byabindi ngo umamagaye polisi uri ufashwa notaje umamagaye polisi cyamva aranka ukavuga no umwana gwaye ariko baravuga ngo kirimi kacenda kugikatisha mu Kirundi cyane mu kire cyane nyene umuganga Kirundi no anyway bafite makarite yandi uteza kubanza kwiga kwanza kuko ugiye umeze ngo donc il faut faire ça na soni ama discours nyene maremare ko nyina kumakora gukira Natiwe ntaje biheze niba ari ikintu uzanye urakibaha ntanagasa kubwira ucasigara nyene mu tu groupe twabaze bavuga rero donc rero twe turagenda gutyo twavuga okay ndabitahura ubuzima buragoye ariko dukoresha ubwenge buke urafise uwo mwana igira gufire ko je ndibuka ngitangura yenda bihewe wara nukuri numuhamagara w'Imana Imana igukoresha ko nushobora kuba uri umuntu genre ndibuko agagore karagagore gafise mu maso nyine kashaka gukura kashaka kuvayo ariko nyine bo karahutu kambaye impundu zitabuze iki karasubira turatanga inyigisho zo kwiyungunganya umva ama activité génératrice de revenus turagira ibintu byinshi mu nyuma turabaha amahera yo gutanguza imigambi turavuga umwe turamuha basi minimum 100,000
kugira ugire ikintu Imana karavayo vraiment karasura kamera neza ngaruze yaciye nk'ukwezi amarabiri sanga bisinda ndavuga wewe ni kugira abana bajya gufira kubwaye umwe yarafite imvyinda ko administration undi ari yose après nyine ndavuga nenda je biranana isoni kubona yuko sindi mama wabo kugira ngo winda ngo wetewe nande like naho je no bandi muri ndumu organisation kanaka nta kuba kura dignité kuko numugore nkawe hari n'abagusumba donc ni nka mama wanje ugira umurere yes nushaka kuzo bijya rero tugira baravye kuba tukumengo urabasumvye hari umurangana na mama wawe agusumba cye n'umumama afite umwana amaze kuba umuvyeyi muvugisha ngo kuvugisha undi mudamu umuhe mwibarabaruta parce que yambaye ibintu bisa nabi c'est pas que son dignité yiwe n'icubahiro ciwe kica kimanuka à la base mais bon alors ndabona ati umva rero ndabwa none iyo ndavyagenze gute urumva deja wa mugambi unaona ko yagize dukeya ati none asamira nyene waguze ututunugusa yego kameme nye twaciye dusubira kumuha kanozeye mugabo wacu asubira kumuha mugabo we deja cyagenda kumukuza mu gasho nkumbaze nyambari yarafitiye amahera umuntu batwantu bafungiwe amahera make amaravayo hamashigate oh la vie est belle la vie est belle akinda ndavuga sawa basi ndateba ndakoresha logique basique wewe utagase wewe DACIA utarura wahurukenya no musiraguye ku gikontra cy'ibisazi of course ugenda kugura gahuzi keza usura mu bantu aro mwicaye he none twicarane etu urumva uri ngaho peut-être uri umugore ari wenyene depuis des mois abagabo bakunda abantu basa neza tikwa umva rero bacagenda kwicarana mu kabari arasuye kubona ko parce que ce sont des êtres humains vous ni biremwa muntu bakeneye kugenda ukeneye umuntu akubwa ezo uraberewe vraiment ezo ngo twicarane bakwite ko babona ati indagenda afite abantu bankunda nawe ntibimugwa nabi duku rero kubera cyagire euphorie yuko yanusa amahera yasuye gusa neza ari umugabo yasuye kumuvugisha ataramuvugisha aciya n'inzoga aciyaboregwa bihereye mu gitwanda indangiye donc rero nshobora kumutuka ngo kuri kutakoresha ubwenge yawa amasitasiyo ari enverse nawe ko byari bugende right urumva donc n'umuntu mubwire ati genda buhoro vyamushikiye peut-être yatwawe niyo efoke nje gutuma bavuga ngo ntugaha amahera menshi umuntu nje gutuma twashe tutangura amahera rero twarayikoze yo kubaha amahera umwuma ndagati never again tutogati mwicarane muvugana umugambi mwokora en tant que groupe tamacha namba mugenda kuluwa je ne sais pas iki je tugaruka ariko nitwose guha umwumwe parce que bacha bagenda ku kandi si bibi wori ufise undaguha amahera ngo zowe ngo ndaguha amahera kugira gutangore kugurisha imipira man uburi munzu bagira kwirukana ubanza gukemura ibibazo bindi urumva ngaho nafashe n'akarorero ko umuntu peut-être uwundi nawe yaramaze igihe n'igihe ari muri mwe ibintu byose yabona ari byo yifuza ndio kuzoba ngo amaganisation ngo ncamugira imigambi nta kintu nakimigambi ni banza kusurviva donc rero tubavugisha buke turagerageza kwimeta jewe ndishira dans sa place kugira mbanze kugabanya amajuma ego biragushoka kuvuga ati tugiye dutangure ya zero peut-être donc why nuko dutangure ya zero ubunye yagize quand même some skills mu mutwe ngene yibeshaho umwana niyavuka ko ntagira mu vyaro bunyene azoba yabandanje yinjiza amahera ivyo nuko ramwigisha hama donc rero bagiye abagore igikenewe kugenda buhoro ntuze ubatunga urutoki mbe nasone ahamuguma mu vyaragura mbe nasine bene ukagenda ukabadondagurira ibicumuro vyabo komsi wewe uri umwere wewe nta c'est ça yes donc rero niko tubavugisha niyo psychologie umuntu akoresha uravuga ngira ndamuha amahera umugabo wese hari acamwaka peut-être acishika mukubita donc rushetse kumusarisha atari kumwe n'umugabo wiwe kuko ivyo sukuragira se bigira gwizwe n'ubusa abafite abagabo barivuga ariko aracagira ubwango mvuze ngo gufite umugabo wacha bankura nabwo nta kibazo vuga ko wubatse ko ushaka gusanga zanye projet y'abantu bubatse ugasanga uri kwemo ko bavuze ngo umugabo yaragutaye donc bashaka nabo nyine sometimes kwigira super vulnérable kugira nyine bagume mu ma projet ugati oya nta kibazo peu importe mwese abari ngaho tuzobafasha ko ariko ni muze muravuga kugira n'abagabanye tubazane bidahera vuze ngo muvuye ngo kuyanda mu bandi bagabo umuco kubitwa ama byose bice bimfakuza
hey ndashaka kumenya ariko gato hari kibazo yabajije mu ntango nibaza ko hacibagiye utacishwe yakubaje eske barazi amadwa yabo sur la sexualité kugira wewe ushaka kuvuga ati jewe ntabishaka sindabishaka nta birefu ntungore kandi nimba eske bobo sinabazi bon si boss j'aime pas généraliser kubera harabanze ubwenge hari abantu ubona ati muvuganye urumva ko apanze ku murongo nabandi nyene kubera twiga abarundi kazi kuntu turegwa sinabarundi kazi gusa dans la culture patriarcale umugabo deja ari gwawe avuga ati tugende ngo vyuka turyame nje nakuzani atari gwiwe naho afata mu mutwe yuko amuhaye amahera nk'ivyo vyose 5000 canke yamuguriye inzoga ari amubereye redevable deja sivyo abajya abantu bakenye nangaha muri ville ngo ego cyo wonyine inzoga ngo cogenda gutena wego nta kundi urumva yumva ari redevable rero ni bake bariho still bariho bavuga ati bayicane reta gishaka navyo shaka hari iyindi bitse mu matwivuga cyo tuzovuga handi hari ntuze deli yitwa viol conjugal parce que umwanya uvuze ati je n'ukuri numva atavyo shaka ndarushe umugabo gati yitaburira impuzu n'usanga abizi ko atabishaka ashaka arate ego aravuga ati nta kintu kimwe je none kandi cyavuga aho acaja hanze ugira iki umva rero naho bo babizi baravuga sha akwaja hanze nta nguvu mfite yuko ushwana no umugabo reka nemere ibyo byose kuko urumva ikibabaje ndakubabwira ica gico nuko hari abagabo babasanga mu kiriri urumva sedi ngo yavyaye acha afise uruyoya ngira amadisomeye numva yavyaye par voie basse si césarienne ngo yagiye kugira urumva aravyara 3 jours une semaine plus tard akabona ati umugabo ati wa mugore yasuye gusohoka ndabonye ariko aragira akazembure hajya aho yakomeye by chan 20 naho yukora batari muri Mego urumva birabaho mu bakenye birabaho mu batunzi babasanga mu kiriri ego gasanga asuye kuguruka sangiriki arabizi ofondel yuko no mugabo peut-être arabizi tumuzogera n'ikigana c'abagabo baze ati vya vrai none wewe arakoreka yuko agira afabwa cyafaba muhambe ku manda yumva utemeye urumva rero ama droit au fond ni genre ego ndabizi ikimekingana gutyo gati ariko ndamwankira nkubite acaja hanze acagira iki urumva rero kumenya ngo si je veux ndabishaka sinabishaka nukuri ntibikunda ndacababara naho navyaye ntavyaye passe ya ndababara quand même ivyo bize ku mugabo bamubwira ati nuko bigenda ahubwo uvuze ico kintu cyo igihe cyose abantu muri rya milieu wumva abagabo babo baraboregwa barabakubita baragira ibiki kukivuga uti none igihe bajya abagore baza gusaba baza ku abandi bagapambana bakadandaza gitunga cyo cy'ivyamwa muri ville cyangwa muri quartier dads abagabo babo ntivyo canke ntigera kuko nshimura ko mutwe njye mfise ama organisation menshi yiyumvira afasha abagore bien sûr biroroshe kuko abagore babona bariko baratigita abagabo biragoye kubiyumvira iyo baba bari ko umuntu yobarondera kwimvira muri rya kuko ushaka gusanga iyo baba twege tubita ko batishoboye tubaravyo badusanze ino mugabe iyo baba bana entre lifestyle yabo ingana ubwo no bakene ikintu cyo inclusive cyane ya nukuri abantu bose ko turabiganiro si abantu bajejwe ama association kanaka c'est la meilleure solution à la base on va c'est l'idéal mais l'idéal est difficilement atteignable à la base kubera umva umugabo ntumushizemo twe nk'abantu twamaze twaciye nk'ubunye mu gisyo ari uzumva abagabo nawe natwe ni mudushiremwo nyine ariko abice kwimarigara donc urumva ariko umva ivyo abashamo abagabo ni kugira abari plus muri conscientisation kuvuga ati nukuri bikwiye kugenda gutya ni mukorane ni mugira iki kubera ingoni haba umva umugore agiye kurondera amahera agize imana umugabo ntaba ari umuntu w'umusular kwa ivyo ntitwabivuze mu makoze mbe yuko bavyara umwanya wose umva aranwa inzoga ikizi yari umutwe mu mwanya mutoya
ziya za kike zandi ako kike narazimvye qu'est-ce que je raconte ni kandi to luxe ari ubundi buntu buto guma buvuka ntazi ngo wine of what wine barafa sinumvise ikintu bavuzitangwa gasara bwayi umvise izina gusa ni kumunsi avukiye ziya rero usanga baborewe agafanya mbi usanga saa 3 bice hajya baborewe deje nukuzo je masite indani bariko barotsa ingurube na burya buboro ubuntu buyayura umutwe ugasanga ipiyagiye rero atashe ashika musimbira ko gucyo onye kandi agiri mwitege ngo ajya mwankire ngo bagwane n'ibikini donc rero agize imana donc uwo mugore agashobora kuronka amahera akanunka abana kwishure buke n'ibiki umugabo akayamurekera tomyo ariko nahuye n'umusaza ati yo ko ndaguha uruhusha bwo muyere rutaha ijoro ntazi uvuye ucuranga kuma amahera agozana amahera tuyasange cyangwa usigaye ufise abagabo baguha amahera ya urumva donc rero l'idéal nuko bagabo bo bakwiye kujama kandi effectivement ama couple ari uni ari stable abagabo baraza kumvitse ko nakuri umuntu afise n'ijisho ryo kumviriza nabandi usanga ari birara ngaye imborego abarindiye ko umugore waza n'ibintu kandi ni benshi ni henshi uno ugiye uko dukorera cyane mu buterera canke ari gihe twenda mukanyisha n'ibiki gasanga nyene aruzuye abantu bicaye bavuga ati OK je vais pas juger reka ndabintu ko barakora bariko bakora iki none OK amasasa na masaya kazi c'est pas 17h ugiye ngo baruhuze mais bariko bakora iki urumva ugasanga umugore ariko ari rukare karagira iki niki haramabizanya ariko rero la suite haratutinjiramo gose ko n'indi project nyinshi ya si ntuze ya iyo sexualité yabo iba influence n'inzoga iba influence n'ama mindset ya kwanka ama discipline yo kwa muganga n'ibiki byose hama kuko muri gene bazaye ko abantu abandanya bifata nk'ibisanzwe kuko muri ville ubabona urashaka upite turahuye n'abana bandi no munsi n'abagore babiri mugabo abo ahantu baje bava abantu bafise iyo lifestyle ni benshi nibisanzwe cyane yo nibisanzwe kandi ni na benshi et c'est triste et c'est le plus difficile kubera uragenda kubaza abantu ukavuga ukaraba moyenne d'âge y'abantu bavyaye hari ahantu mu makontre ufise 19 atamwanya ufise uri umukecuru uri umuntu yaciye like gute nukuri si blague ndavyibuka tuko turabaza tubona abantu bateruye abana gutya ngo none twaje n'umuntu mu BF ariko arigisha ibiki ngo ariko ravuga ibintu ngene bavuga mu kirundi ngo utarabonera umwana utarajya amahotu do kush ngo cegenda gute kasanga hari ubuntu bwavyaye nka A16 ubwana bwavyaye A16 ngo none ngo abantu ukabona yiti none ba mama w'umwana ari he ukacoda ngo mama w'umwana ari he basi wo wavyivugire igituma yamuvyavuga mama w'umwana ni gwanje ukabona yuko oya twese twavyaye muri za 26 abavuga bwa mami wewe uri gukora iki urumva donc rero c'est très difficile yuko babwira ati banza wubake apana kubaka banza urondera ikintu kikubeshaho genre hama peut-être uronka umugabo hama mugira ikintu kiri muvyara abana bari bameze neza bari muri environnement ya bien nibikunda mwana amajana abiri bose mwese mufite agutavyara ni umenga uri marginal ushitse nyine ucuruha kwe OK une question bête ubwo ndikubwira uvyara ufite 16 ans déjà uri muri ubwo buzima ça veut dire que uzoka muvyara kumwaka uko umwana azokunanira kurera ejo mwiri wanashaka kwirukana mera ashaka kwirukana ejo uwo muzohora niwe uzoha harabo birukana harabagumaho anashaka ati umwana wanje ngo uyunye twe tugiye gufashwa sanga ngo uyu n'umwana wanje ndavuga OK uvugana nabo abana barabashobora kubarira est-ce que I don't know ega nabirefu wangu uri kuri mvira bimwe wawe ngo petit déjeuner ngo déjeuner ngo pampers ngo nanana mana barabakubuye à 3 mois barabakorogera ubuyi barabaha inyama uri kuvuga ngo dongo nuze ngo exclusive ukumuha amaberebere ngo hanyuma ngo gutangwa kumuha gutwamwa a partir de 6 mois ariko agotomera ubuyi kuri 3 mois nibwo uri hafi kandi nta bintu by'amasukari ngo biki kada abana barakora sasa we fo wewe ngo ndo cyarira gute
bakomeye mumeze kujya kurirwa ubuze lisa je naragiye twaragiye mu buterere kubakora bajya tugigenda la première fois bari ahantu kuri y'amayarara kuri wa musozi igihe rero baguma yiturira kugira rigabanuke bashiriho ibindi so abagore twekora bariko barayora ibintu hano ndajya amafoto yafose muri telefone yanje ko yari traumatize twitwo twambara ibirato ko turasha kubera n'umunyo tushushe mebe bariko barayora ibintu bambaye kabambiri tu hama bashasha utukanga bashashiraho ababebe babo baca bashiraho n'uduti gutya kugira babakingira izuba kamera meyo kanga urumva ariko ishize ku kintu canke ni hari hashusha abantu bashira ariko umwotsi wa noir uringa twese twambaye bwa mask bwa covid tumeze gutya twavuga basi ngo tuvugane ari kwibarabara bomeze gutya none basi tubanze mwebwe aba bana hamumva baterura buze murabahana gutya kuri onacho baba wewe vuga ivyakuzanye we vuga ivyakuzanye bajya abana ntaco baba atatwe turametwiza abato nzogenda kura muri Kobeko zikiriyo niko zagiye nuko izo foto nazereka sinko ndakavya ukuvuga none umwana ko yicaye mu mwotsi wirabura w'ama plastique ariko nyane ntituvuga ivyo ego barabibanaliza parce qu'on va ils ont pas le choix non plus on va none babakuye baca batwara ko tamuya yafise kandi babeshweho no kugenda gufuya muri iryo yarara ariko ndasenda kubazi egasko ntibari muri babavye bavuga usanga kakubwira ngo jewe ngo nitwa Consolata ngo navyaye abana 9 barango hasigaye bane bavuga ngo mfise imvyari 9 n'abana bane barafa umvuraga induru munsi ukafasha abavyeyi ukagira ibiganiro bla 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 sha ukacusura nka 3 mois plus tard kurabiye bigeze ukavuga none babana bari he kujya rafuwe uri shoki kumwana yapfuye agomeze gutya azamvunde ngo yango none akayarafuye ngo no muri he ngo yango kashabye tumushiremwo ngo guheruka kubura umwana ngundi ngo bari kwa muhamba like babikubwiye ngo bavuga ngo zo ari ko fata bus ava muri ville uri shoki uvuge ngo none mpore yo duhagarike tuganda uzabura bandanye yapfuye amabaye cyane Jensi naza yuko atacho bibabwira mais la vie hari ubuzima bugusunika ugume wa avance nta mwanya wo kwiriza indwi yose ngo ikiriyo ngo cameza ngaha nguri muri depression woke cufa nawe basigaye cafa bose urumva kandi enjo gituma kirimwe mu gituma guma vyare benshi ko bavuga ati okay vyare batatu nyene ibintu byo muri ville ngo batatu rakwiye sawa cafira rimwe sawa basi kisigara tamwana ngiye kandi uri umugore udafite umwana muri societe maguma akora yo nibagutuka ariko nyene uri intu cikiri bizarre nyene urabura aho wiplace urumva baragera hana vyara abana avuga ati niyo vyare benshi niyo hafa nka 6 nzosigarane 4 ni main d'œuvre ko bavuga ati baramfasha kugenda gusega kwenda gukora udukogwa tugira iki kandi mpagaritse kuri babiri hama bakaca bagwara bagava nk'abadopfa namaze nko gutangura kumyaka igenda niko bigora kuvyara sipa bisha vyanga cyende bigenza gute donc rero baba babaye ariko barakurativiza umva bavuga ati reka tubandanye turondera ubuzima urumva we nawe uri mu ma emotion uko afata udufoto wafata uyo mwana yoga karavuye nikishwe niki ngurumva je ndikwa ko kana vraiment yari mu mafisa amahasi utwana tubiri nibiki okay turasubirayo turagenda ndavuga none kufise kamwe yafise dutatu umva rero umwana mukuru n'uduhasa tubiri umunsi yabona hicaye ko na kamwe gakuru na gahasa kamwe ndavuga butoye nyambari bukura ari he ngo ngo cyarapfuye ndavuga yishwe niki ko nahoranga ngo aragwaye ibintu ngo azaracibwamo ngo adawanirwa ukize n'ingwara abana bose bagwara none byinshi bigenda gute umutwe kwa muganga ngo yego natwe kwa muganga ngo cyambwira ngo ndamuhospitalize ngo indwi yoza nako byari famisi umwana araguma mu bitaro kugira bamuhedrete n'ibiki wangu mbona ni mana menshi ko turamutwara kumugwariza muhira ngo amacarapfa ngo cyangwa ameze gutyo rwose muraza muri telefona basi muravuga imena ni make tuyabahe na telefone ndufise basi dusabe nyumba 10 zazimye okay basi okay twabiheze urumva urabura utangurira niko utanga umwamarizo ndo mukhara ngo rero nguja kuburyo ngugira ngo uzura vyari
bakabaye ko banaheza baheze you know donc rero nco gutuma en fait abantu nukuri baza ko banakora bakina kiganiro mahora mu cyprage bagore mukabajuje cyangwa mukagirana nukuri ntimuzi ubuzima babayemo Deje no kuruva ama histoire yabo DACIA yakora abayirwana nababana nabo urumva ko suko bafise ingesombi suko basara suko batagira ubwenge nta shwa reka mvuge ibintu bajya abantu turabaraba tukabatuka tukabavugira umuvyara n'ibiki n'ubusutwa n'amaraya nuko sana parce que nga mu gisagara harabagira la même chose c'est juste ko batagase ucumengo birapasana na kimwe bagira la même chose urumva nyamba izo ndabo bazivyara ku bandi bwinshi peut-être abo muri vino bazikora zigahera n'udofera Amerika na kimwe wavuga ati genda reka ndazivyare na kundi urumva donc worogiye uramutu ntacu muhaye ucimubwira amareso ndomuhare mbe nakadufise ukomeye utari kimuga bantu b'Imana katukura amarori ko nuvarimo amantuze abantu bababwira ushomereye none wewe wize wofisa ama contact uzina famille mumwe kubirika atakadufise wewe none tubwiye mbere ko twimvira kuri ko ushomere mbere yuko wiyumvira ujyanye atagira n'ama contact ushaka kumukunda na utari kimuga bavuga ngo no kutari kimuga ngo ungana gucyo kurasa amahera ugendura ndira kaza ahantu okay sawa mutware muhira amesi mundu ngo nyibe wuri kwa mwimva ko ari gisuma na peut-être umva unawe imvire wose bakaza ahantu ujavuga ngo zoe ndamusha mu biro yanje usanga yoterera interesse yazitwaye na urumva donc rero turaje tukajura abantu ko udafisa akazi ngo utagira barakarondera maybe akakabura bakazoyirera ahantu hose ko ubonye umugore afise umwana parce que ntaye kumusiga muhira nta muyaya afisa murabira aga basizana mesi mundu zawe basi ntagira umuyaya ko nuzotera umuyaya n'umwana avutana mwizi uvunabwira byari bya kumikeke ko ringe nasaha mu imikibanza nawe barafise umuti ndakubwira abo bagore gazowe bahejeje dufate imyaka umva barakotiza bukebuke bagako hama mu nyuma arafandura ne bakaca bagura dutenge bakadusonesha ukuntu baba basi ajya la bifero mwane wangu nusura kubabwira amajambo ngo mbenga nguri kimugango ngo mbe abantu gumuvyaragura ngo biki man we usanga umuntu ariko amutwe none afise abana batandukanye simo ni kubera dafise umuduga ariko cyangwa ngo ataha ngo mwirohero nje guturwa mutuga donc wewe kicheke mucikira igitutsi donc rero sexualité yabo est-ce que ntibazi peut-être tous les informations nécessaires cyangwa naho bazizi cyaziziti cyaziba bloquer dego voilà dizibigwa na environnement babayemo ni nka kujya twebwe mu gisagara isengero ubayemo tugaruka mu bya isengero ubayemo niyo ikubwira ivyo ugira uri umukatolika sinzi mu bakizwe n'emeze ntibemera à la base ama méthode contraceptive moderne muri katolika ariko nibaca bakubwira gutya ariko nyene normalement ntibazogenda kugira publicité ngo bavuge mu isengero bo bakoresha méthode naturelle harura imisi yagasamo ukwepe na urumva shanke mu bakizwa ngene biyumvira nuko mu bamizuma bumvira ukunuko donc ni environnement mubayemo ukuntu wikomporta ni kubera abagenzi bawe abavyeyi bawe aho usengera aho ukorera and so on so yuba wakuriye muri zija condition nawe wawumvira the same donc rero no cumucira umubwira amajambo ngo hakuvyara ngo ngutagize kora mubwiye bijya bintu ni bishetani ni antichrist yaje guhonya uruvyaro bashaka abazungu ko abanyafrika doga kuvyara kugira ngo baca man hari abantu bababwira ibintu donc rero c'est difficile je vraiment go abantu bakora muri PNSL zande ziganye PSI bafite igikogwa ako nibaza ko bariko ikorana n'abandi ako namwe jewe dernier gihe tujana hari terrain narabonye ko harimwe abadamu kame wumva kubabwiye ama méthode contraceptive bana bazi no kuyasigura bariho no kuyakoresha babisigure bagabo babo bakabaherekeza muri ico gikorwa est-ce que kugira ngo agere kuri iyo level yuko abitahura atahuza n'umugabo wiwe ego vraiment araba dans toute communauté hariho aba role model bari rero nibusha dufata parce que ico nakubwiye hamwe mbazi kibazo ca mbere ngo ubigenza gute il faut ko ufise umuremesha kiyago muri kumwe akwintroduire déjà umuremesha kiyago nawe ni umuntu ha muri iyo communauté nyene mais quand même ari plus éclairé
ashobora kubatahuza batazavuga ati wavuye mu modoka uje kutubwira ibintu abangaho on year round abaremesha kiyo kose dukorana baba banga apana ngo muri ville ngo juste ngo kwikaburimbo mwe banga abangaho muga cercle nyene kamazo bakaza bakababwira buke bwazovugane amaterme bazi parce que amaterme yabo et tout donc barimwo vraiment babitahuye peut-être bashyize mu ishuri quelque part gatoya ajya kwiga birafasha wangu ugasanga rero ni uco ukoresha niwo muca mukorana jumwa si ukoresha niwo mukorana kugira ashoboye gufasha donc rero acha akuramo umwe ça veut dire ngo umwe muri ya groupe y'abantu 30 kusanga amakumba y'abantu 30 hamaze kuva mu mwaka bibona ati reka nje ku murongo hacazo ko bonyene ni batwana nibihano muri yo groupe yabo uko zikosa twarakubwiye ntusubire kuza mu namuborewe cadukuramo cadukata amahera batanga kuja ku murongo et c'est la meilleure façon yo kubikora kubigisha ibyo bintu ati kujya ntusame umwana akiri umuto gira gutya ukuntu bakabwira ngene bajera abo bagabo babo yamba atari prête kuja ku ma méthode gutyo onye donc niyo system murane baza yuko ndashaka nihenda yuko kujya ko abajya abana batanga kuza mu ibarabara kera byatanguranye n'intambara habicira normal nyene bacavuga ngo nabahunze ngo nabagize ibintu nk'ivyo amagace imyaka ya ntambara igahera kera nta bana bari mu ibarabara bari bahari hari none Diodone yatanguye igari bijya bintu naho nyene ni april intambara akava intambara ego akava intambara intambara 72 ntabari bahari abana bari bahari 72 zari muri wari uhari warabibona arasomye ibitabo abapani yavuze muri 70 mu mayife bavuga vraiment kenshi antuka kugena kosekana cyo twege tugarukira amugabo plus uravye ama organisation yose uzi abaye yamfa soleil ba new generation c'est après la guerre ya 93 rero uravye yuko efe yico kintu iyo ntambara imaze imyaka 30 na hama uno munsi akaba kiriho abana mu barabara ni kuvuga n'uwari kugomba kavuka ujya munsi w'intambara akaza ruruyoya uno munsi rivuga n'umuntu akuze hari sense kuba atabana bakihari mu barabara tukiri kuvuga ko continuité y'abana mu barabara ikiba créer niyo machine rero numva shaka sinzi ko mumaze guciyumvira ko kurumva ife bigira ku gihugu ni nini umva abantu boshora kuvyihoza kuvume ngana abantu batishoboye bari hariya mugasivyo bacha baza muri ville bazopfira hariya bonye peut-être ego hariho ndakunda bajya bajene kuri bari parti ya SSF nibiki kubera ryo baranakoreye ko ndahazi ryo barabara uparkinze imodoka 0 seconde tuvuze zabazigiye aba mu nyuma haraza abajene bo barabara nyene mugabo sinzi ko bari wa undi muremure yirabura ibana baratangura gucunga bakagwana n'ibisuma bakagira ibiki ubu hari ibintu abantu bibagiye ajya muri ville ibintu by'abasuma baca mu miduguku babomura ama televiziyo ku murango ako kana abantu barakibagiye mugabo ni bajya bana nyene bandi bacunga imiduga nibo bakigwanije ico kintu jere ko nakoreye kuva 2010 gushika 2016 bajya bana nabonye bakiri bato mugana nabonye yapara kuva 2010 kuva 2007 gushika 2016 narabonye bahaza barakura ari bato badasizo nguvu kubabwira ngo gushika bazogira inguvu zo gushora kugwana n'ibisuma kavirukanze n'ibiki nimba hajya rije barabara abantu basigaye parika ku imiduga ntihagire n'umwe agaruka baza retroviseur hajya mu bisanzwe n'igitangaza baziba ku murango zya retroviseur tubona twicaye hajya mu mabiro indani woronora uragira iki aciza kubihari ujuza ko minduru n'imodoka yari ya iPhone kinenuze rero urumva biragira efe ku gihugu hama peut-être rije barabara ko rimeze neza sindi sûr ko nahandi ari efe ariko byagenze c'est sûr ko à 100% iyo efe nziza ishora kuri ntoya gose nabo nyene sinzi ko barasha kuba harabonetse umuntu abedika bafata umwanya wo kubabwira ati hano muka protege harabera imbuga y'akazi kandi bari kirigeze gomba kubafata ngo ibirukane bareke gupanga imiduga leta birayinanira baragaruka kandi ajye bapete barahabandanya rero bashaka kuvuga peut-être ashobora kuba ari umuntu akora ikiganira kuvumenga nta efe bigira ku gihugu ivyo bintu bibera hariya nta ntuzeye je parkinze imodoka hano ndashara naho ntibyo nahera bizokwamaho ndazi iyo parti ya efe ku gihugu ndazi muramwiraba canke muruko murabwira abantu bo hejuru je nibaza yuko dutanguriye deja no kubavye babo
kujya birukanza abagore mwibarabara baguma benshi you know bafise abana ku mugongo nibicara ico kibazo ati reka tutore bazoguma babiruka koko nibazogenda cyenda batumaze wone twari kumwe amwe hari umugore twashatse twageze gufasha yabaye nyene virale bamukubise bamukweze hasi yajya kuri plaza ego turamufasha turagira iki ariko yarakubwira ati la réalité quoi wewe urantwaye hano mu isoko nimugende mu masoko biye mu isoko ntabwo biri ibibanza ntibiri free barabirihira so ngo no uragusha ubwamwa bwa 10000 bwa 15000 20000 gutyo ico kibanza baguhaye ni 200000 niki uhomvye no munsi umva hari gihe nje tumubwa ati novuma nembereza basi impomvye bimpombereko simbe ndi redevable kuzoba ndi hani kibanza kuzogira iki urumva rero kujya bajya bagore ni benshi baguma bavyara baguma gira iki abana guma baza mwibarabara bien sûr ko abana bagoga ati none ko bajya abana baravuga ati n'abavye sabavye babarungika bose abana bonye bakati ngamfire ngaha muri inzu werekanye ndemwe barabara nzenda ubye nibe cyane sabe uwuma 500 harimwe icapati niki umukizo uwo musuzo buvuyemo donc rero abatware bariko atwumviriza bari kwifata ngo genre biragoye certes que c'est pas impossible c'est pas du tout impossible urumva kuko namaka ahantu ushika ukabona ko abantu baho bavuga none turi mu gihugu kimwe genre niziye action ziko zaraba kugira ngo imbere yo kubaza muri ville tubafashize nga peut-être iki nyambari yo migambi nyambari iki nyambari kubigisha naho nyine apana kubigisha ubaha amategeko urumva genda buhoro ugati okay kuri kiri kuravyarana benshi bakubwiye ko byose bigwaza basihindura uhindure udu system vyanzo zumbwire haba umpsikologe azavuga nibiki je mazi amezi ntabona amaraso numva mugabo wanje ko ntana kimwe sivyo ngo ibintu ubishime inguvu apana kugira ibintu nyene juste kumara ibwirizwa donc rero gufasha abana udafashije abavyeyi c'est bien umwana arakiza ariko ansata mumaza gusubira bavuga ati nanye ufashishije umuvyeyi ariko umumama aronse ikintu abanza kwimvira umwana wiwe ati reka nzana abana banje ariko barayera muri ville baguma impande yanje fashiriza abana kuja ku ishuri bareke kuyerera ko sino je naco mfise ndaba urumva donc rero nibaza yuko abatware bakatwumviriza bogwiza nukuri inyigisho zo kwinjiza amahera ko vyose la racine yizo ngorane la principale kwa dono zundi zo kumande nazo nzikomeye nini cyane n'ubukene urumva n'ubukene muri ngaho ntacu mwariye mwahejeje muri ngaho nta migambi mukavuga natewe ko twanose utuduhera ejo catubigenza gute parce ko maze kuronka amahera zo cutongura kumva mu mutwe havye ukutuntu imigambi tiens no tangura ka business akanaka man ukenya uri tengu mayice ngaho kuri telefone ngene ugira gutya urindire basa ka programme ngene wendere ikintu ukora uvuzigiru cy'amahera ama projet muri rya milieu nibaza yuko hari ikintu genda maze guhura naco rimwe murangora ama activity naje mwe kubafasha yuko bamara igihe baba bamaze imyaka babahubuzwa bwo ku munsi bagoye gufasha à long terme busaza ahubwo c'était inkuru y'umutipe twajanye mu photographe kugiye documentaire nyene nyene kizungu sana arabaza ati none nkushaka kujya documentaire mwebwe rêve yanyu d'ici 5 ans kugira peut-être tubikoreramwo hama tugiye tuba before and after barameze gute ngaka video ka ngo wibona he mu myaka 5 mboniki nukuri barabona yuko ukavuga igishinwa mu myaka 5 what do you mean ari baje bavuye aho bana muri Italy bameze iravuga wow mbazejo kwanza bazejo urikura baza umuntu ariko arabeshwaho n'ubu yakwemwe yaraye ngo myaka itani yihe nzoba ndinga la semaine prochaine urumva donc rero
nico gituma il faut genda bukebuke il faut kwiyumvira d'abord c'est pas juste étude du terrain ngo donc hajyanye ngo abagore ngo 50 catuzana ibihumbi 500 umwe 100 ibintu nyene pratique non mindset yumvira ubuzima bayemwo pendant 30 ans tu veux pas juste kugira gutya ngo kuvuna munsi nose kuvyara tugenegiri check nibikunda bro nibikunda donc rero ubukene buragirisha amakosa menshi sina makosa buragukoresha ibintu tokoze baraja muri abagabo kurondera amahera umugabo muhaye amahera ntabwo ati no guhaye amahera nushoba siku hivana ndimvira Dacia ndiko ndavuga amajambo gutya Dacia imva preservative ko umwe yashaka kura he aciye kura agenda kuri santé de santé ngo hinga kuri santé de santé bayishana naho bayifiza naho bavuga ati shaje ndatinya atanga shana no mubwiraje kuma 50,000 ndambwiye ikingi urasara mu mutwe okay basi ongena ngo yamahera zo koresha kwezi kose ngani mirakoresha kwezi kose ngo ikingire umureka ngo ubuye abadango je gutanga kunganda ndaguhaye amahera yanje nagusomya kudishije brochette n'inzoga ndagoye uri kurambwira ngo uri kurambona yuko ngwaye donc bica bijamwe mu bintu vy'amaego masculine igwana na kimwe bla 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 urumva donc yako yaba afise uburyo umugore akavuga ati okay naho nguri inzoga sinubwo ngo yihagarara je te jure abantu baronsa amahera apana amahera bavuye muri ubwo bukene sinubukene bita misère agatangura kugira guke hari akantu ko gusubira kugira self confidence ko gumana dignité yawe utemera ivyo bakubwiye vyose ukabona ko ndivuga ati genda buhoro sina kugira ngo okay ngo ya 5,000 ndago reka ko ndayafise ushaka turicarana kugira tutere inkuru mesi ndiko ndavuga genre ivyo ushaka vyose je vais faire mamahera gusaba nanje ntihamfiriko umva tu vas tout accepter mugama nagukubita kugira iki tu vas tout accepter ariko maze kuronga ubwo buryo hariho ego nazo cyaba kujyama abaga parce que nabonye nikirema muntu ariko ntacha vuga ngo bikini donc rero nibaza yuko abantu bose bari kwavuga ati abagore bafite abana batawe n'abagabo canke bari kumwe izo communauté murazegeraniza mbwa ati umviriza umva rese kumpande ngo kuvyara kugira iki twande twiyungunganye kugira tuzone nk'ibindi byago tuvuga atari tugende kujyama basi tumbe turambana umwanya rero tugira iki urumva ariko umufise imigambi bebayesha ujya tutogende gutera ibiki ku ibigori biri mu kigira nakasha baragurisha umurima wose batenka renga ati naka ashaka irenga tugende kuziga nukuri biraryoshe weje kubaha ikintu batango vuga ngo mu butike kwa naka bayize gukora ibitungura gutubigurishe ngo ujya mu afite butike uje tumwongera ko kimwe kubona ko baronse izindi conversation meta na kimwe bafise bababwira iki monsieur kuvuga alors twavuze ko ari problème majeur no kugihugu cyose c'est pas seulement ngo kuri abantu bonyene hama Dacia afise yaho yego ariko arabafasha ariko arakora ivyo aho anshikana ntago ashobora gufasha abantu bafise ibibazo bari ku buterere abari ku Musaga abari ruguru Makamba Ngozi Igitega ngo abishobore mugabo hariho abantu bavuga ati ndashaka gufasha mugabo bose narinzi kumbe nuko bimeze kumbe sibo bafise ingeso mbi kumbe ubafashije arashaka kuvamwa abantu d'abord Dacia imwe mu bafashije murabona ko hariho muragira aho muvuga ati we are proud of us genre hari ahantu twabakuye na mwakwiye kuri murabashikana kuri B canke mabigoranye est-ce que murabona ko hariho ego vraiment muravugana nabo urabona ko yasubiye ku umuntu ana ko nivyo nakoze ababwira urabona ko afite ibindi vyumviro ariko agupropose parce que umuntu agimeze nabi tu vas pas lui demander ngo mbwira none ngo imigambi twokora imigambi yemandi rikambanze fungure kansure ku ubwenge buje ku gihe hama peut-être agusubize ku gihe ariko umva murize d'abord ati uragize gutya hama urabitse amahera udashuronka ya à la fin du mois agatangwa kuvisualiza changement y'ubuzima bwiwe ati atangura rero ngayo mutahe gurutunduke akabona ko yinjije duhera sawa rero umwana wawe rekaje ku ishuri uyundi ukamupangira ukamereka nyene igicapo cy'ubuzima ntacha vyuga rero
hari abantu bamadume tumaze 5 ans dukora nituvuga ngo bose baracari aho bavuye certes bose ni c'est pas ngo abo twatanguranye bose ni check ya dans tout projet haba abo vyanka kandi uravyakira ati vyanse nyene kumvo zitandukanye kora mu mutwe vyamaze yabanze ati nkurira urumva akura babona bavuye ahantu abana bo basigaye basa neza ubona ntagitwara inda ku mwaka kumva ku mwaka ati okay yavyaye undi mwana nundi avuga ati aramaze imisi quand yasubiye ku kivi ko navuga ati none okay umwana n'umuhezagiro ko ati mwana n'umuhezagiro ahazira hose umwana n'umuhezagiro ni sawa na kibazo me ona kuco bikora gukora me by the way si bose ko abajya bagora arakomeye arabana akora gushaka kuri 9 avuga ati uri mu bwangu cugwara ngwara he umubona muri video yiko gitunga chimi urumva avuga ati ariko nacu uwo mwana arakeneye kuzomurerwa ufise uburyo umeze neza utagaza umva turefe miroite ubuzima bwiza usa neza urya kanyama aho gashakiye abana bawo baje kwishuri basa neza atari ko baragwaragurika rabana kanyene umugiye dukomparize donc abana bamaze kumera neza nibo cadufasha nibo bacadufasha gukonvinka abandi okibacanjije cari iki na wakaravuga ati aho kazi dukora n'umuhamagaro si ibintu bikora aho bose pe nkajewe ashaka guherekeza gutanga ibintu no guterera muri iki mugabo kweri kuja kumufasha basanga ejo ya Japani rukaravayo après 2 jours mugabo hari abandi bakora imisoro bafise umuhamagaro nk'uwa DACIA bavuga ati natwebwe nanje ndumva ko ari ibintu noshobora gukora n'umutima kandi nkaba patient nkabishobora mugabo sanga ntazi how to do it gute no bikora gute est-ce que bisaba iki bisaba umuhamagaro gusa nke kugira ngo umuntu yivyorohe ko ashobora gusahiriza parce que wavuze ko hari abantu bose ntuhandi ushobora kwashika ifu ko abadacia benshi abazaho nyinshi habizima kamba igitega ibururi musaga hariyo nk'ujyanye tantine soso wo mu kanyosha umva nkuvuga ati je ngira mfate kano karere abari ko nkoreramwo kabe gato kagiye kano karere abari ko nkoreramwo base no kubutire bafasha bose batrebe bose ufata bakeya ugatse abantu bundi afate ku buterere hanyuma ndazi turayo ko twoshobora kwavansa twese tuaduza gahoro bisabiki bisaba umuhamagaro cyane nico cyambere kinini cyane mese uburyo bwinshi uburyo kugira ngo abo bantu ugira babwira ikintu banza kubaha ikintu kugira babanze bafungure deja nushobora ndiko nakubwira ntushonje uze kumundaga gutya dase kuvuga iki wewe ngaho ushonje navyo wumva urumva wogizo nguvuze kugwana uzikora heho urumva donc ubanza gufungura abanza amere neza urumva nugenda kumbwira amabwire menshi nivuga vyumve do yes ico ni kimumva ubwo buryo nugushaka n'umwanya ko si kintu gango bongo kandi ikintu cha 3 mois ngo ndo amejeje ngushinja mu bindo ya nyine gushobora gutebuye nawe nyeko tuzogira majeni ico ni n'ikindi kiganiro hari ikindi kinagira mvuga ari kuvuga ngo abantu bashaka gufasha ngo kujya bihinduke tu nukuri jewe nashaka gusaba abakozi b'Imana hano nagango dusangiye umwuga dusangiye urukundo dusangiye umuhamagaro wo guhindura abantu mushaka guhindura imitima y'abantu deje guhindura mindset namwe imitima biregeranye kwaje nukuri ukuntu abo bantu dufasha mu mihingo itandukanye bose n'abantu bemera Imana abantu b'abakristo n'abantu harimo na musulmane but la grande majorité n'aba chrétienne nukuri yaba ico kibazo c'abana bavuka ari benshi c'abagabo banwe inzoka cagenda kuryamana tout ce qu'on vient de dire là ayo mashengero apana najya manini tuzi twa dushengero two muri quartier tutanga turi mu mabati abapastor bwati nibyo tujya tuvuge du conscientize abadamu abagabo kuri vyo bavyaragabanutse sana parce que jewe nta ububasha bwanje si je peux dire influence yanje kurabo iri ngaha papa uyu mupastor wabo iri munsi y'imeza ivyo mvuga bakabanza kwiyumvira kabiri gatatu bivuze umupastor ni donc nukuri wowe ushikira abakozi b'Imana na wewe mukozi w'Imana muzima akoresha ijya mirongo mu Bibiliya murazi ko mubizi ku mutwe nyene uwizi mikeya nyene bikoresha ego
Mathieu Setes ndayizi mais aussi bimwe bati abagore bazi ubwenge bajya ba Esther nyine mu bafize miroite abagore bari puissante muri Bible par exemple ati nuko bari bipanze ku murongo nyine biri mu nshingano z'amashengero nukuri byo byaragabanutse nyine mufite inshingano kandi ni nta kibazo mwe muzobishire muri plan d'action ya 2020 mwaga plan d'action annuel patogera amasosiyete mugana mu plan d'action annuel ya 2026 2027 muzobishiremo ngo kuze turabwira avuga ati ubuzima bwanyu Imana bushize kugira mumererwe neza mwahamagariwe kuzibwira mumererwe neza rero atono nyene mu busenga mwe muzobimenya oya ndabizi ko ari abantu boshaka kukumva uri kuravuga uko bakabifata nko kumenga ni si blague nuko niko ndayo ako sindi blague nuko na gatoya abantu umutima bazana mu isengero sibo batwara handi hantu sibo batwara muri association sibo batwara isengero baza bashitse mu kwitsi ubite baza nyene biteguye plus kumva kuruta ibindi kumva kuruta ibindi rero urumva habonetse mama zo kuyagama ebiyago mwe nivyo nibaza yuko ba mama pasteur kara mama pasteur byo bari byakamaro gose kuko urumva ni ivyo kuba nuko nyine usanga nyene hariho challenge nyene yuko hariho n'amasengero kwizera kwabo batemera bavuga ngo kuvyara gushika abana bamezemwo ako babivuga vya vrai umva bavuga ati je ntacyo nkora gura nshira umwana mu nda ngiye numva ndamufise Imana urumva iyo guharurana nijya mitwe naturelle 0 km nayimvi urumva ebana ni mwabwo muri la cause urumva si hose bive vyizeruko vraiment namasengero maka vyizeruko mugabo abavyizeruko baravyizeruko kandi nuko nyene cyo usanga ingorana ihagaze nuko usanga meme na pastor ashakwa n'abavyaruko ari benshi ugasanga arafise le moyen wewe ntangorane biza gutera abana bentu haza kuza gusaba baraza no kwiga gushuri giza mugabo abasigaye bagaca bagira ubwo buzima bw'intuze mugabo c'est très triste birabaje nyene mugabo urumva reka dufate yuko batavyizeruko bafasha abandi basi kubugurura amaso nabanibuka life center gezogira kandi nka 2 fois motari gatatu bazana mu psychologue carrément yari nyene yari mu manyene mvuga uti bafashije abantu gutahura umushaha gutahura ibintu bimwe barabagira n'ibikini ibintu nk'ivyo byo nuko barabasirimu urumva kadufata yuko ni processus ko kwandukizanya buke undi pastor ashara kwibona ukavuga ati uko kamwe niga conference room ubona ko harimo mu psychiatre no coach no docteur umva ko naho bari mu masengero ashamwe mbafite ikibazo ndakibaje wowe umukozi w'Imana azi ibintu byo mashengero je niyumvira like right now est-ce que mwebwe murakorana mushaka kuja mu ma consortium ya ma projet ou pas en tant qu'acteur genre awor ikoranye na Seven Vibes en tant que média qui va kuvugaho na sense urumva urukajya consortium bondege mu projet vyahetsi urakora panga gato ino media izofasha kupublia no kugira plaidoyer iri kuri social media hamaje DACIA na association tuzokora kuri terrain et tout ça hamariko comme ngene undi acteur ize oya même pas nshatse kuvuga justement mave muri église mwe muremerewe apana na send gusa n'izindi ziremerewe kuvuga ati turakoranye na pasteur kanaka turagejanye kuri terrain today akakigisha jeneze ko mu objectif cyane gose mu objectif ya église si byo mwijuru gusa ni riri kwisigura rivuga ibyo mwijuru gusa ndase bana kumwe mera araguha mayide iyo ni dimwe mera guhaye iyo ni dikomeye rero ngo ibyo byisi niturimwo tukumanga mu mwuka wera wo muri asenge ko bari baza kuva hariya nyene mwisi bakaza kwisengero kandi urumva hariya nyene hari kandi Yesu yaje kuri terre hariya nyene hari ntamagazi yaje oya surtout ivyumviro byinshi Yesu yaje kuri terre ifo kubuza mu yaje kuri terre yaguma mu yaguma hamwe kandi yabakubise baje bajo bari ubusanzwe na pastor agiye kwisengero yarese kujana attitude y'umuntu agiye kuri terre
apaye umuntu mukumenga mugiye mu biro mwebwe siho muhiri wawe si mu biro sino muhiri wawe rero muhiri wawe hari ibira handi hantu muga kuri niba eglise mvuga nambaye nk'umuntu ari muri Hood nongaha niko namba ariko sanzwe namba abari muri Hood no muri eglise bambaye n'ishati ega sente nyene bambaye Tupac na Nipsey asende rega niyo uniforme za ugiyambitse ibijipo byo muri pente bo gusohora huko oya vraiment nitwo gusohora niwo muntu baso kumagu filme mana meso oya kumeka n'igijipo oya vraiment eka twebwe nitwo twebwe ahubwo twebwe muri miliyo zo gusenga ngo twebwe tugira ingorane uwo uri kuravuga ngo nitubagirira ivyo mukumenga je bon nongaha nabibaye nk'iblague bihejeje kuba yukumenga kuja gusa Jesse njajinga biranyohera tu oya ofite urumva uko naja mu isengero ofite ari ibintu biba ari ibintu biba kandi mugana kugira ngo wani waje buga ko nahise haraja kuri Jean yabari kuri terrain cugati n'abakozi banefa ko baza kuri muri eglise bajanye n'abantu baje kuri terrain abana kuri parfuma wateye ama costume sinzi umusundura costume nukuri ishengero ry'Imana bataje hajya vraiment nk'umupastor azi gusigura umuhamagara parce que navuze ko umuhamagara egene n'umuhamagara n'abapastor batavyumvamo nibizo nka pastor Gaera n'umugore waramubwiye gutekereza nk'umwamero ngo mama aje guha ide nyene again ndashaka kuyimubaza evangeliste twonde mu evangeliste yitwande umwe araje ari video ku TikTok wawundi akazi umurundi kazi evangeliste yego wa mu mama akaze ako nugera akaze simbasha ko umuntu aze kuvuga ngo mbega ko muri iyo mwanya ngira ashaka kuja kuvuga ingene bijanye nawe ariko so umuyagishije ukamubwira ako nivyo ujyanye aravuga ako nomaze kumubwira ati tujya ahantu tuza vuga buke parce que abantu ntuzi ibibazo bari ibintu yabakarija kabirasa yo yapasase ugira ko abantu avyaye gatatu nakubwiye yavuze video ntazo pari bagiye yavuze ngo wewe ngo uricaye nta kazi urondera urinde umugabo w'ibintu byose umugabo aratashe sheri nta mahera abana nabuze amahera yo kubagurira umukati akavuga ngo rero kugira ngo urinde umugabo agura umukati abana wori iki mu rugo uri mayibo ako nibaza ko bijyanye arazi public abariko bibwira bo mugisaga bameze gutya maybe njyani yo gya le même discours muri bajya abagore bameze na uyirumva surtout ukuntu habizanye na job birumvikane ko bajya abantu barakeneye umuntu aza muri ico kibanza c'umukozi w'Imana pasteur n'ibikini nuze mugabo akabashora kubabwira ijambo ry'Imana mugabo kumva ko nivyo bindi bajya abandi baba sante bahora baza kubigisha birahuye n'ijambo ry'Imana bibashira mu ruko neza n'ibiki. Je veux pas dire que c'est tellement facile mais man vyofasha ikintu kimaze kuragwana kugikozana n'abakoremo iburo kugira ikintu gihindukize gutya wowe bandaniza aho warugeze nukuri menyene nibiri muri plan d'action zayo ntaco intango kubera ko maze kubarondeje ndandondeye batabasha kubatazi no kubaho rega ni chimvi moi c'est pas moi pana baze kurondera jewe bagende batandukanye washavuga ati muhamagaro wanje no kuvuga izo butumwa muri eglise cende ndabayora ndabazane kuri ascent mushinda akavuga ngo nibiki Zobayora abagore bari ndazane muri ascent no adana kiye Anzo zabru bakoje ama video mubona abantu bamwe baboshi abameze kugira bukakarabaye tubatuzanira nzobaza nikigwi mutite muri mu mahombo yemeze kugira n'abagore bambaye bitenge ama association y'abazungu tuzanira mugabo ico kintu vraiment naho ronka naho yobara arabo hano nakora iravuga ati nukuri tureke gutwenga egenda bivuge ntekanye ibyo twenga sibyo gutwenga murabizi abantu no mu ba projet yose aba leader religieux baba bafise ikibanza cimbere mu acteur clé ya changement de comportement de mentalité nukuri murabizi banwe kumura tuzofuma ndagakataka kantu ndakahe abantu bose ba pasteur Dieudonné mushindi ntuzeye bo kwa Oheri handi twa gute hari mu Kibenga Oheri wawundi muri ta contact kwa makaka ba Evrare ujya Keva nukuri nzoga kate ndabasavye murafise ivyo mwemera ntavyonze ariko bajya abagore n'abagabo babo nabo barakeneye kubaho neza nko mubaho neza kandi ntibizokunda guma bavyara kukwezi
tous les 6 mois par an nibiki parce que rwabwa ngo muzure tanga musenyi watanganyika nibiki nize ko mutabivuga abantu kuma twumviriza deja mwe muzure tanganyika ariko mwumve yuko mushobora kubabwira ati urashobora gukorera Imana ushobora kwibesha urashobora gusa neza wakoresha wumvikanye n'umugabo wawe mugatandukanya imvyaro kugira abo bana banyu bazokure bakorera Imana basa neza umva mugo mucu bitamwe ibintu vy'Imana ariko nukuri vyofasha kurusha twege tugudane vy'amasosiyasiyo tuba twiyenerva tubabwira nukuri vyofasha murakoze ndavyisha ariko leta neza ko gocumite mwivyibora diskuru yajiraho oya ikintu kiryoshye nuko abakozi b'Imana bakora kuramvuga barakuzishe sibintu bishanje bari bameze gutya ngo gocumite bagwa oya mbona zoe ko atwega ngo muri iyo baraza gucuta muri yagiye muri pastoral hariya mu satani ni mubi nimumwumvirize ngo bahindukize ivyumvira musheme ijambo ry'Imana pana gucibita gucibita mu bintu vy'Imana gushiramo ijambo ry'Imana nikitubona ngaha ni satani sije twamo twatogwana mwasi satani ariko namana mutsinze nubu tumutsindire hamwe basuye kumutsinda gushira mu ijambo ry'Imana mushire mu ijambo ry'Imana yuko bikunda yuko babaho neza bafise abana bakeya beza bakuze bazoba bakoze b'Imana aho bakuze amen yego jereke ndangize vuga nti turakunda igihugu cacu Burundi turifuza ko gitera imbere turifuza ko nimba dukeneye kubanga twarira abana bacu gazo mu gihugu kimeze neza alors ubu n'umuntu umengana buto mugabo buza kongereza n'indi ngorane zihari nyinshi zituma igihugu gitatera imbere kuko bagabana n'abadibo b'amatelefone muri ville yabagusubiza ku isuka babazo ngo telefone ngo 14 Pro Max baciye bayitwara usubiye ku isuka no gasanga utuntu mengo turi banana mugabo tuza kongereza bya bibazo nyine igihugu gisanga gifise rero nimba turingana kugira ngo tubivuge navyo nyene bitorego solution deja iki ni problème nini ya cyane gose kuko yimplika nk'abagore ikimplika nk'abana nibo bantu benshi dufise mu gihugu right nibyo abagore benshi kurusha abagabo n'abana ni benshi kurusha abantu bakuze no kurumva ahantu maze kuhaswanya bazwa ari partie majeure kugira ngo n'igihugu cyo gutera imbere rero nibaza ko abantu bafise uwo mutima wo gushaka gufasha abo bantu ni mu bikore mbwe nkuko DACIA yivuze kare ntukore uwo muntu witeze baza kugushimira parce que ntuzi umuntu haje kugwana ubwo nyene imbere yuko umushikira ntuzikina mebe have guhama umwana wiwe ashitira kuja gusanga barabana yes muri uwo mwanya murahuye ari mu bindi bintu yaje ko dafise shwa mugabo nyene ari mu bindi bintu mufashe mbaye mahera muhe ama wirenganya rugendo atacufise urengana atacufise naho rengana shaka duzi biyo ntugerageze usanga wavuze wirenganira hari abantu twavuze la fois passé twagana tutabivuze Mimi yabivuze twavuze ngaha bagi abantu bahara negosia ku bantu ni wabivuze baragosa ku bantu bibitunga Jean ivoka ko twabivuga ivoka yakubwiye ko ayigurwa 2000 wari kumubwira ngo yiguye kuri gihugu kandi sikubuke ngoma zitatu kuri 4000 voilà ayo mahera n'amahera urugabira abantu 10000 just like that oya urugabiye 10000 urutanga pour boire 20000 belvedere voilà ubu uyu muntu ivuga ngo kire 2000 uwo muntu akeneye amahera vya vrai no kurabwira ngo kasa boke ingana n'ikinye igurwa 17000 ukachanga kugura kumuregusha kuvyamwa ni ucanga ndaje kujango ditengo wasango yagabo tsanya wabashaka ni kuba nabibabwiye igituma ntavya gatane muri twa tuzu twabo bicaye muborerako ukaca nuvuga ko ubugizi bwa nawe j'espère que pour kugira neza ufite akamaro k'iganiro nico nyene kugira neza birigisha icara uvyiyumvire uwo muntu yazi nuko ariko agira nabi ko ndakenye none ko ari yumega ni diri ufite umutosha kuvuga ngizi n'umudarunguka nibazima n'umudaza kunguka maybe nuza avuga ati shaka kuzisubirana inyuma reka fuku zihombeshe fume basingarukana umutahe na kimwe yungutse na kimwe yungutse kandi umutahe ega ozi arahomvye ko umutahe agenda kugura mu byo afungura mu ijoro ha mu mutahe londoma agura bikeya kivakora kaharura ati hakombura aya mahera y'inyungu amahera bavuka yaboze ego agacha ifuku biguko nyene mugabo wowe ifuku ushamwe n'ubuntu yimvira none urazahana ibintu bigeze mu Burundi bizimvye uyu muntu aguhaye ivoka wabonye ko ifise valeur nyene ya 2000 wawe ukora mugira mi 5 why nimushaka kunegosia ingorane gose je ku mipira
ibintu nyene service ku kirato ingu negose ku ndazi agukorera imodoka negose ku muntu agusuka kuko wowe uravuga ati maybe yasaka yiwe hejuru reka yakoresha intoki biraza guhera urabene ibintu bive mu negose parce que nawe urashaka kubukenya kuri uravuga ati reka mbikaye mukate w'abana bo mu nukuri dufata abantu bakenya umwanya atamahera ufise c'est vrai birumvikana sawa ndagutahura parce que uvuga nawe basi uronke ari kuyafise parce que abantu babigira bafise amahera muri ngaho nye muri coffre afise amahera atazinya ngana uri kura negosia umuntu nayo amahera ucagujije ko ntayo gira ukoreshe umugambi oyo caguje ko 2000 none kandi kurabiryohererwa ngo yarose kuri mark est-ce que peut-être nos yavuze ntavyo ahuruzi kwigituma babimanura 18h ko yagiye batahe papa parce que ngo bacatora ibindi ahantu biyoye stock yuzuye ni kuya ntibaborereko donc ubahaye umutahe wa mutahe bacawugure mu cyo bafungura n'abana bazogenda bafunguye mu gitondo upa ako bafungure mu ijoro no mu gitondo hama mu gitondo cagura la moitié uri mukirisu kandi ucugenda guhumiriza dimanche kwa mushinde na naindi tuzi nibaza yuko twagerageje gusemerera twagerageje kumurika natwebwe nka AgaTorch Siren Vibes tusa no kugerageza natwe pare yacu yo kumurika yo gukontribua hariho uza kubitahura hari uza kuba motive avuga ati ebana reka naco ni mu nimero ya DACIA naco jewe ebana zoterera nciyaho canke nahora nimvira kubikora nkareka kubigira ko nibaza yuko peut-être hari n'abantu bafite ama idée yo kumenga ama association akora ivyo bintu ni menshi bibaza ngo ni menshi c'est pas le cas yoba menshi yonganya abantu bari mu bibazo muri kino gihugu merci c'est ça ni bi proportionnel na gato rero abantu bari bari nimero za DACIA tugireko wow 79 92 46 97 umuntu aje kiganira nagaze kuri umuntu utafrema niho ndatwaye nimero za DACIA wowe niwe Imana yateguriye ngo umurondere DACIA umuterere muri yawo 924 muri yawo hari ahantu barafise ahantu hari abastoka ibintu ku bantu bashaka gufuterera cyo kuvuga ati Jeffise kilo cy'umuceri maybe nataguye kuvyana cyangwa ufise amadidane ngo wosanga bagira babige uzoshuza tujana je manda ngo tugenda kore kububika imiti nimba ufise imiti zane imiti ya paracetamol y'ubushuhe bari kujya mu yarara ndazi zane imiti y'inzoka y'abana urumva ibintu ubona mu nzu wawe bidashobora kubura nk'umuntu ufise ubuntu ukabuze kubifisa mu nzu bizane terera none arbetazoro zingahe ni simwe midose mengo muvuga ati asimenterera na 10 cyane gose twavuze ko dukeneye no mukozi w'Imana nawe nyine ashara kukibona kino kiganiro asanga by'ukuri ku mutima wiwe arafise ico yo awe ko ndwazane abantu 30 mwese ugasanga arafise nawe arumva ko afise yoshobora kuzawohana agapartage ijambo agapartaja umuco w'ijambo ry'Imana iciyumviro niki ku buryo abo bantu bava muri ubwo buzimire bwo kumva umenga ninuze komso wa association abanye nakoroherwa kugwana nayo ma philosophy vyizegwa sometimes mwese mukunganiranira nawe we no kuri intererano yawe ntuyigumye ego hama kiganiro cyari kiryoshe mwakoze no kushwanira duheze matarataracika ego merci kora focus twagiye kubera tubashaka ko ya ending era focus ya telefone unayiyumviriye gusa akinda gaca mu mutwe wawe acagenda ariko kadusenzera ya ending era focus ya telefone kade dokarode tukahita tugashira twaje tumeze ngo turashimika mwatwumvirije merci kubamaze kugira ama commentaire déjà kuvyo mwagiye murumva mu kiganiro merci cyane gose kumunahije ikiganiro navuga maraje bro unka turaba isaha isa karaturaba nubase utwibwira tumenyane nabasi to kwandika ama commentaire kuvyo ko bisoma basi twandika kuri Instagram ugati jewe ndi muri babandi adakomanta mugabo no kurindira abiheza inbox thank you so much bayinere 35 contribution yo kuduha ama views yawe n'umwanya wawe parce que kuri twebwe ni contribution nini ya cyane gose sikintu gito merci kuma likes muduha merci kubandika ama commentaire mugabo abo abantu bose abantu bose muramumbwira ozindagu kuna kundi biganiro vyanyu mugabo sinandika ama commentaire ndabakunda vrai
ugasanga nyine abandi bandika amakomantere bashiremo imiriro bagira ari nimero za mbere kuri jewe bameze gutya bacubitemo imiriro mucumita nk'imiriro abantu bose baje imiriro abantu bacu bandika amakomantere ba Blaze ba Obene muri benshi ego ko mwami Yesu no yagize komantere ya mbere mumwe like mumwe like wa mbere mumwe like hasigare bande bagira bashasha ego nababonye ariko kusigada ba credits ego vrema komanda ba credits n'ikindi kibazo anyways tumusezerero Dacia merci yakoze kuza tuzomuzima mu bindi mu bindi bikazi davre mu bindi bikazi hari ibindi Dacia akunda yo mwizina rya Yesu akunda lyama undi je namubwiye niko barabantu bavuga ibiganiro bisi kuduha bari kunyira nkagira abakohotse babiri uyu yari kwa wowe n'uyu wowe sheri mbwa twa turi bakwe badufunza donc rero kigaza cy'Imana kibana amen kiducungire mugabo bazora umukohotse kubera kandi uko imyaka igenda niko ntekereza dusige tuvuga yene rero baranje bamama n'abaki twaramuhinduriye Dacia ubundi Dacia yari AgaTorch Nonga hatu. Imyaka zigamvuga bukebuke. Kaka isoka. Oya next year tuzohinduranya. Jewe ncija muri mutirero tuzakoze twitanga. Hama wo tuza mu AgaTorch. Hashe hahire rimwe. Badu uceri tubazo dufungira ha? Urigado. Udasorera tubiri. Harimo ipirawo. Nashaka gufungura pizza. Aho umuntu kuri cyo. Urabizigera bimeze mbwa afati aba Big Zoe no umuntu umukozi w'Imana arabona ameze gutya Miss sigaye umwakweze nige bibiri akwaje tudavuga ibintu by'Imana cumita ibintu by'Imana arimo ibintu bikaze bigura twa James nasinze nzi bibiri wasanze uyizi entre parenthèses mais ko mupente none Orabye film ya Ruth and Boaz sindayiraba vuga yo biraheze nababa urabitwa ari iswa muri ebyo muri birego ya abantu 20% bazwa ari iswa muri bibiri je ndabizi ndakazi nzobe yanugura isengero nanje bari mu iswa muri bibiri sindayiraba bakina filme bayikina deja bajya donc Naomi Orupa na Rusi baragarutse baravuye hari abahungu abagabo babafiriye Ntibari bwafi itangura batarafa hama bagafa bakagaruka ino. Ozo iraba ko ndayikubwiye. Kurashaka spoil bakakoye. Oya si filme zo muri Bible filme zo bayikinye Jean style 2025 abadirere abantu bangwira umuntu. Okay nayo. Ko ndayiraba shasi ndayiraba. Cyanagize buroho gusa kubera passage ya Bible face kwa ari. Uzi histoire cy'umubona ama passage menshi ari. Ndangiye bazikuna amaso biravuga twe ko ndakinizi cyaryoshye sana ya. Muri ya ama histoire agishe. Sana bazokinene Daniel amatara agacika ni mutakiriye oya bazohere bazore kuya Yakobo ko abantu ko mbahereye kuza amapenzi bazore kuya Yakobo akorera umugore hari ya Samson yandi na Delila abakora izindi seta ngira egosha oh my god akakunda abagore hemwe none bezo tuge muri biya yakunda abagore yakunze umwe bamusaba kamukorera seta bacara muhangika bamuha wafu Jenda shaka tuzogura iganiro tugume duharira ibyo guharira ibyo mibiri yadoga yarahari za pastor twabeza irasara iyo giracaka iganiro kintuze bibaze nk'uburi umugore wa Yona ngo wera maze imisi 3 dataha ngashiti agashaka kugira ngo ni ifi yari yamitse cyo ureka ahante beds bye turabona cyane garagaciye mwogira ngo mujyo abarayi bugarama kwa Natasha Messi batutse Yona Siren Vibes TV